bahereye mu b'imboga mu b'ibitenge Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka ku biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu bisata nka politike, umutekano, intwari ibereye kandi ibindi byinshi biriko biravugwa hirya no hino mu kibano. Ni musangwe kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zose ukari zitanu mu ndinganizo nshasha, abadukurikirana bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ari ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri mu makungu ya kure, Buraya, Australia, Aziya n'ahandi no muri Amerika, mwese turabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi makuru n'ibiganiro dushikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure. Ni mu gihe kuva ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko hari agashimwe kazogenerwa uwo wese azodoma urutoke kuri uwo yihaye guturira amasoko ndetse agashiraho imiliyoni 500 kuzofata umuntu aturi isoko, kandi yongera anatangaza ko benshi mu banyagihugu babishasa atasoko na rimwe ryosubira gusha. Muri uyu mwanya hari amakuru atugezeko, na makuru dukura kuri amwe mu masoko yacu avuga ko isoko yo mu Rubizi nayo ejeje gusha igatokombera, aho bivuga ko yo batanguriye ahadandarizwa imboga. Ibi bibaye bije bikurikira isoko nkuru ya Kinindo nayo yafashwe ku munsi muri iyi ndwi umuriro wari uteye ubwoba cyane. Ni umuriro wafashe isoko ya Kinindo ku igenekerezo ya 25 Myandagaro uyu mwaka wa 2026. Ubundi kuva uyu mwaka utanguye hamaze gusha amasoko arenga 6. Dutanguriye muri Nzero, isoko y'inkwi n'imbaho iri nyuma yo kwa Siyoni yarahiye, hari ku igenekerezo rya 25 Nzero uyu mwaka wa 2026. Ku igenekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka wa 2026, isoko yo mu Kinama muri komine Ntahangwa yarahiye ku munsi wa gatandatu, hari ku munsi wa gatandatu nanone mwijoro buca ari ku munsi w'Imana igenekerezo ya 21 Ruheshi uyu mwaka wa 2026. Isoko y'imbaho ya Jabe nayo yarafashwe n'umuriro, ibintu birasha biratokombera. Ku igenekerezo y'icenda Mukakaro uyu mwaka wa 2026, isoko nkuru ya Ngozi nayo nyene yarahiye. Inyuma y'imisi 10 gusa ku igenekerezo ya 19 Mukakaro uyu mwaka wa 2026, kioske ziri ku isoko ya Buganda mu Cibitoke nazo ziba zirahiye. Ntivyagarukiye ngaho, ku igenekerezo ya 21 Myandagaro uyu mwaka wa 2026, umuriro wadutse mu mazu y'idandarizo akomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura, ariyo Galerie Ndayizamba na Galerie Les Parisiens ziri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Ku igenekerezo ya 25 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 naho umuriro warihaye inkumbi. Mu isoko nkuru ya Kinindo umuriro uburadutse, ariko ho ivyabaye vyiza kurushaho nuko mu kibanza watanguriyemwo kidandarizwamwo amamatera utabashije gutandukira ibindi bice vy'isoko, kuko kizimyamwoto zahavuye zihaseruka ndetse n'abategetsi batandukanye ari mu mushikiranganje Dr. Arendi Kumana nawe araseruka ndetse ashikiriza n'ijambo ry'ihumure ku badandaza. Ivyagaragaje kuri uwo munsi ubudasa budasanzwe iyo habayeho gukorana kw'intwaro ndetse n'abene gihugu cyane cyane mu gukinga amasanganya benaya. Aya masoko yose nkuko yafashwe n'imiriro mu bihe bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwaka wa 2026, bikagaragara ko ari amasoko menshi ndetse n'ibibanza byinshi babibitsemwo ubutunzi bw'igihugu n'abene gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko twabigarutse ko kuva isoko nkuru ya Bujumbura ituriwe muri Nzero umwaka wa 2013, ku munsi w'ejo nibwo yavuye mu gacerere akavuga ingene amasoko ari karaturirwa mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanigwa ko mu nama shikiranganje yakoranye ku igenekerezo ya 26 Myandagaro uyu mwaka wa 2026 yari rongowe n'umukuru w'igihugu nyene cy'Ubaro Evariste Ndayishimiye. Inama yabereye muri Ntare House, aho bagize n'integuro cyane bimwe mu vyapfunditswe muri iyo nama harimo no gukinga ibi vy'amasanganya y'umuriro.
Bimwe mu biri mu cegeranyo c'ivyavuye mu nama shikiranganje yakoranye kw'igenekerezo ya 26 Myandagaro uyu mwaka ku mugwa mukuru wa politiki Gitega irongoye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inama shikiranganje yasavye ko kugwa amatohoza yaba yakugwa n'abahinga canke yakugwa n'abajejwe intwaro ku kibanza kimwe cose mu vyahiye muri uyu mwaka. Aho rero hagaca hongera hafatwe n'ingingo zikomeye zishika no gutegekanya agashimwe kuri uwo wese azobafashije mu kudoma k'urutoke abo kwagirwa nako kabi. Vyose bigakorwa atawurenganijwe amategeko yubahirijwe. Muri ico cegeranyo kandi nuko ngo hari ibibanza vyo mu masoko vyatanzwe mu kajagari mu masoko atandukanye mu gihugu, yoba ayo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye. Kuba rero hari ibikoresho n'ibidandazwa bimwe bimwe bikarigwa no gusha no gutuma umuriro urandagata ni bimwe mu bituma amasoko ageramirwa. Kubw'ivyo rero bimwe mu vyapfunditswe muri iyo nama shikiranganje nuko ngo hagomba gufatwa ingingo zihuta zo gukinga, kugenzura no gucungera umutekano w'ibibanza bihambaye nk'amasoko. Ikindi nuko kandi inama shikiranganje yasavye ko kuva ubu inyubako zose zo muri kazoza zo kwitwararikwa cane, hagategekanywa ingingo zo gukinga umuriro kuva mu nteguro no mu ntabo. Hakazotegerezwa kandi gushirwaho ibikoresho bipima bikerekana ibimenyetso vy'umuriro hakiri kare, hagategekanywa n'uburyo bwo korohereza abazimya. Ariko kandi si ivyo gusa kuko iyo nama shikiranganje yize ku ruhande rw'abakozwe ko n'ivyo vyago, aho yashinze yuko akwiye gutunganya uburyo burashe bwo kwifatanya nabo babuze ivyabo muri ayo masanganya y'imiriro bagashigikirwa. Kuri iyo mvo hagiye kwigwa icokorwa mu ntumbero yo gusanura inyubako zononekaye maze bashobore gusubira kubandanya ibikorwa. Amashirahamwe y'ubwishingizi nayo akihutira gushumbusha abatakaje ivyabo, amabanki nayo nyene abafashemwo ingurane higwe inzira zotuma badashoka bavunwa no kuriha izo ngurane muri kino gihe basa n'abakiri mu kangaratete. Nubwo rero vyagaragaye muri uyu mwaka ko umuriro wihaye inkumbi, gusa no mu myaka iheze naho ayo amasanganya benaya yarabaye. Reka dutangurire inyuma gato mu mwaka w'2026. Mwaka w'2026 isoko rikuru rya Ngozi ryarahiye riratokombera. Iyi ikaba ari incuro ya kabiri inyuma y'umuriro wadutse muri iri soko mu mwaka w'2000. Uyu muriro wo mu mwaka w'2026 nyuma y'imyaka 4 gusa ubayeho Ingozi, isoko ya Ngozi yarongeye gufatwa n'umuriro hari mu mwaka w'2010. Muri uyu mwaka w'2010 naho hakaba ariho amasoko menshi yagiye arafatwa n'imiriro, kuko Mutaho, isoko rya Mutaho ryarahiye, isoko rya Rushubi ryarahiye muri Ntwarane na Nyakanga k'uwo mwaka, ndetse mu mwaka w'2011 naho hafatwa amasoko ashika kuri 4. Isoko ya Ngozi ryarongeye kwaka ubugira gatatu. Kayogoro nayo irasha, isoko rya Bururi naryo ryarahiye ndetse na Nyanzarake rirasha. Mu mwaka w'2012 isoko rya Kamenge ryarahiye mu ijoro ry'igenekerezo ya mbere rishira igenekerezo ya kabiri nzero uwo mwaka w'2012. Mu Kirundo isoko ya Kirundo yarahiye muri nzero ndetse na Nyakanga h'umwaka w'2012. Mu mwaka w'2013 naho amasoko yabandanije gusha. Isanganya rikomeye cyane ryateye umuborogo mwinshi mu gihugu nisha ry'isoko nkuru ya Bujumbura kugenekerezo ya 27 nzero umwaka w'2013. Isoko rikuru rya Bujumbura ryarahiye riratemba, ndetse ukaba ari n'umwe mu miriri ikomeye cyane yabaye mu Burundi. Mu mwaka w'2013 kandi isoko rya Kamenge ryarahiye kandi incuro zirenze imwe muri uwo mwaka. Mu mwaka w'2014 isoko rya Kiremba ryarahiye. Mu mwaka w'2014 kandi nawo uri mu mwaka Uburundi bwahishijemwo amasoko menshi, kuko hahiyemwo isoko rya Musaga, isoko ry'agateganyo rya Kayanza ryahiye kugenekerezo ya 30 Rusama mu mwaka w'2014. Isoko ya Ngozi nayo kandi yarabayeho umuriro mwinshi muri Ruheshi h'uyo mwaka. Bugenyuzi naho isoko ryarahiye incuro zibiri muri Ruheshi. Mu mwaka w'2015 igice c'isoko rya Kinindo carahiye hari mu ijoro ry'igenekerezo y'indwi rishira igenekerezo y'umunani Ruheshi uwo mwaka. Mu Kamenge isoko rya Kamenge naryo ryarahiye. Ruziba, isoko rya Ruziba ryarahiye mu mwaka w'2019. Umuriro munini wongeye kwaduka mu isoko ya Kamenge kugenekerezo ya gatatu Gitugutu umwaka w'2020.
Isoko rya Ngozi ryarahiye kandi amakuru akavuga ko ryari rimaze kwaka inshuro zitari nke mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ni mu gihe muri uyu mwaka naho twabagejeje ko ingene amasoko yagiye arafatwa nko kuva muri Nzero, isoko y'inkwi n'imbaho inyuma yo kwa Siyoni, muri Rusama isoko yo mu Kinama muri komine Ntahangwa, muri Ruheshi uyu mwaka naho harafatwa isoko yo mwijabe, muri Mukakaro isoko ya Ngozi, galeri amagarira atandukanye harimo Ndayizamba na Le Parisien ndetse n'andi atandukanye. Ariko mu bigaragara byose cyane nuko isoko nkuru ya Ngozi ariyo imaze gufatwa n'imiriro myinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo rero nkuko twabigarutse ko mu cegeranyo cyashizwe habona n'inama shikiranganje yakoranye ku igenekerezo ya 26 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 yari rongowe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse yanafatiwemo ingingo zitandukanye cyane zijanye no gukinga aya masanganya ndetse no gushumbusha ababuriyemwo ivyabo. Akaba ari naho ku munsi w'igenekerezo ya 27 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu masengesho arangiza ukwezi yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD, umukuru w'igihugu yagize ati: muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye canke umucanwa wavuye ko tuzomuhemba miliyoni 500. Tuzomuhemba uzomufata, ariko ntihazogira uwuca abeshera umuntu kuko tuzoja tubanza kuraba ivyo ari vyo. Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko bijya ari ibigeragezo, ariko ibigeragezo bituma umuntu akanura, aho yasavye urwaruka bwo mu mugambwe CNDD-FDD imbonera kure ko boje inama ntihagire isoko nimwe isubira kubashana kandi birashoboka. Yababwiye ati: imbonera kure mwese muhane konsigne, mwese muvuge muti nje wahondi nta kibi gisubira kuhabera, murabe ko bidakunda. Benshi rero bakavuga ko izi ngingo ziriko zirafatwa na leta cyane ibiriko biratangazwa vyoshirwa mu ngiro kugira ngo abene gihugu n'ivyabo babandanye gukingirwa, cyane kubijanye n'amasanganya atera uruhombo rukomeye cyane. Tukabibutsa ko kandi muri aka kanya twababwiye ko hari inzu nayo mu Gasekebuye y'umwene gihugu yahira tokombera n'ivyarimo vyose biturutse ku muriro wazananye mu ikonteri y'amatara. Uwo muriro ukaba wadutse ku ibarabara ry'umunani muri quartier Gisyo zone Kanyosha muri komine Mugeri intara ya Bujumbura, inyuma y'umutaga wo kuri uyu munsi igenekerezo ya 28 Myandagaro. Iyo nzu yose ikaba yahiye igatokombera n'ivyarimo vyose. Nk'uko kandi bivugwa, ibiduga bibiri bizimya imiriro kizimyamwoto ngo vyahavuye bishika birashobora kuzimya uwo muriro n'izindi nzu vyegeranye zitarafatwa. Benshi kandi bakabandanya gukenguruka inyifato y'intwaro cyane muri ibi bihe abarundi bahanganye n'ibiriko biravugwa cyane vy'amasanganya y'imiriro, aho intwaro yatanguye gutabara n'ingoga. Hari amashure 10 ya mbere mu Burundi mu kibazo c'umwaka w'icenda. Ngaya rero urutonde rwayo. Hari Ecofo Bubenga muri komine Bubanza yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 86%. Iyi shure riza mu kibanza ca kabiri ni Lycée d'Excellence de Rusengo iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 80%. Lycée d'Excellence de Musenyi muri komine Tangara mu ntara ya Butanyerera nayo yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 80%. Lycée d'Excellence de Ngagara muri komine Ntahangwa yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 79%. Lycée d'Excellence de Makamba yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 77%. Lycée d'Excellence de Musinzira muri komine Gitega yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 76%. Petit Séminaire de Sia muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 78%. Ecole Saint Joseph de Bujumbura yo muri komine Ntahangwa yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 73%. Lycée de Saint-Esprit muri komine Ntahangwa nayo yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 72%, ndetse na Petit Séminaire de Kanyosha muri komine Mugera yamenyesheje ku bice 100% n'amanota 72%. Dutangure ku mwanya wa mbere hari Ecofo Bubenga, wa kabiri Lycée d'Excellence de Rusengo, gatatu Lycée d'Excellence de Musenyi, kane Lycée d'Excellence de Ngagara, gatanu Lycée d'Excellence de Makamba, gatandatu Lycée d'Excellence de Musinzira, gatandatu Murantunge iyo ni gatandatu. Umwanya w'indwi urimo Petit Séminaire de Chia,
uw'umunani Ecole Saint Joseph de Bujumbura, uw'icenda Lycée du Saint-Esprit Intahangwa ndetse na Petit Seminaire de Kanyosha. Izo akaba ariyo mashure 10 ya mbere mu Burundi mu kibazo c'umwaka w'icenda muri uyu mwaka. Amategeko agenga aba influencer cyangwa se abakoresha imbuga ngurukana bumenyi yoba ari karatunganywa kandi bahamagariye kwirinda imvugo zibibugwanko kuko baza kwisonga mu batuma izo mvugo zikwiragira. Muri Cakiyago catunganywe na Centre d'alerte et de prévention des conflits mu ntumbero yo kurabira hamwe ahazana imvugo zibibugwanko inkurikizi hamwe n'ico kugwa mu gihe himirije amatora y'umwaka w'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'2027 vyibonekeje ko aboshi canke se abakoresha imbuga ngurukana bumenyi baza kwisonga mu batuma hakwiragira imvugo zibibugwanko. Abitabira ico kiganiro bashimikiye ku mvugo zibibugwanko n'amakuru y'ibinyoma cyane cyane ibikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi bishobora guhungabanya ukwizigirana, gukangura ibikomere vyakera no kubangamira amahoro n'ubumwe bw'abanyagihugu. Uwaserukiye uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura akavuga ko kugwanya urwanko bisaba ubufatanyabikorwa bw'intwaro, amashirahamwe y'abanyagihugu, abamenyesha makuru. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano nabwo bwibutsa ko ari ikibazo c'amahoro, umutekano n'uruhara rwa buri munyagihugu ngo imbere yo gusangiza amakuru tuyagenzure, imbere yo gutangaza twimvira ingaruka, imbere yo kwishura ubusomborotsi tubanze tuvyumvireko. Abanyepolitike bagasaba uruhara rwa bose. Agatorwasa akavuga ko imvugo z'urwanko zifise ingaruka zimara igihe kirekire, asaba abategetsi kuzireka no kuzigwanya, ahamagarira abakoresha imbuga ngurukana bumenyi kuba abubatsi b'amahoro atari abakokeza ivyumviro bibi. Ndaronse Ngendakumana asaba ko hokorwa ubushakashatsi no ku butumwa bwo gusubiza hamwe na reconciliation hamwe no kugereranya uruhara rw'inzego za leta n'imigambwe n'ubw'ibinyamakuru n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Olivier umukuru w'umugambwe Uprona we agaruka ku migwi ya WhatsApp ikwiragizamwo imvugo z'urwanko zishingiye ku moko, asaba ko abazikoresha mu gucanishamwe abantu bohanwa. Nayo Chanel Nsabimbona umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNC amenyesha ko hariko harategurwa amategeko agenga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira bakora ivyubaka bareke ibikorwa bicafuza abandi nk'uko vyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe imiliyoni 23 vy'ivyumviro vyarasuzumwe, 15% vyari birimo imvugo zibibugwanko. Hano imiliyoni 5 vy'ivyumviro vy'urwanko vyavuye ku bakoresha imbuga ngurukana bumenyi canke se aba influencer. Agahamagarira abamenyesha makuru n'ibinyamakuru gufatira akarorero ku kinyamakuru Jimbere magazine mu kwama bitwararika kunyungurura ivyumviro birimo urwanko, filtrage des commentaires, kuko amatohoza yakozwe Jimbere iza kwisonga mu gukura ku mbuga zabo ivyumviro bibiba urwanko. Umuvugizi w'igipolisi Dr Pierre Nkurikiye yibukije neza ko itegeko rihana ivyaha bikorerwa kuri internet risanzwe rihari, anavuga ko hari bamwe mu ba influencer n'ibinyamakuru vyo kuri internet bamaze guhanwa. Yavuze ko ibice birenga 90% vy'imvugo zibibugwanko ziri mu zihanwa n'iryo tegeko rihari. Uwaserukiye umugambwe Frodebu asaba ko hoba amakuru atomoye ku bantu bakurikiranwa, abacigwa imanza n'abahanwa kubera izo mvo, kuko ngo atabo abona bahanwa narijya ari mu gisata cy'ubutungane atamanza nk'izi ahora abona. Abagize ico bavuga bose nk'abaserukiye amaradio, ibimenyesha makuru, aba influencer n'abandi bose basaba ko hoba ugukomeza ubushakashatsi ku mvugo z'urwanko no ku butumwa bwo gusubiza hamwe, gushiraho uburyo bwo gukurikirana no gutanga imburi hakiri kare, gushiraho neza amategeko agenga aba influencer cyangwa se abakoresha imbuga ngurukana bumenyi, gukurikiza amategeko ahari, gukomeza inyigisho no gukoresha neza amakuru n'imbuga ngurukana bumenyi. Bagasaba kandi ko imigambwe yigisha abayoboke bayo gukoresha neza imbuga ngurukana bumenyi n'imiryango igakinga urwanko rushingiye ku moko nk'uko babitangaje. Burunga abakozi badakwiye be no kutagira uburyo bwo kwiyunguruza ni bimwe mu bibangamiye igisata c'ubutungane. Vyashikirijwe na Gloriose Nduwimana arongoye sentare nkuru isubiramwe
isubiramwo imanza mu ntara ya Burunga kwigenekerezo ya 27 imyandagaro y'umwaka w'2026 mu rugendo rwakozwe n'umushikiranganje mu vyajejwe arimo ubutungane muri komine Makamba. Umushikiranganje w'ubutungane n'agateka kazi na muntu yamenyesheje ko urwo rugendo rwakozwe mu mugambi wo kwegera abanyagihugu. Intumbero nyamukuru y'ubushikiranganje ikaba ari ubutungane bushikira bose imbere n'abari kure cyane mu mitumba. Yishura ku kibazo cy'urongoye senari subiramwo kubijanye n'ubukene bw'abakozi n'ibikoresho. Umwunganizi w'umushikiranganje yashikirije ko hariko haratunganywa ibijanye no guhakaza abakozi bashasha. Ku kijanye no kwiyunguruza yasavye ko hoba gufashanya hagati y'abajejwe intwaro n'ubutungane, abo mu butungane mu gihe bagiye gushira mu ngiro imanza bagafashwa kwiyunguruza kuko ari ku neza bene igihugu barongoye. Mwomenya ko vyinshi mu bibazo vyashikirijwe n'abanyagihugu ari bigizwe n'amatati y'amatongo. Gaburira amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi cyane cyane babiriko biravugwa mu bisata nka politiki, umutekano, agateka kazi na muntu, ubutungane n'ibindi byinshi babiriko biravugwa ijya nino mu gihugu. Nandi menshi turiko turabatohoreza ndetse turiko turabategura ni mu mwanya ntimuze gucikanwa n'umuhuza TV Imana bahezagire.